indongozi irabona izja ni vision objective none programme niyihe kugira twashike umunwa wose utegerezwa kuba ufise icyo ufungura none wewe intara yawe abantu barafise icyo bafungura sawa barafise icyo bafungura barafise icyo bashora ucuja kwindi ntambwe uti nibaronka amahera rero kugira bubaka inzu nziza kugira ngo bagire business amakori aboneke n'amatagisi kugira duce duca amabarabara kuko jewe muri vision naramaze kubabwira ndabona ko hariya mu mitumba tujya tubarabara mubona twita ndamwombanye tujya tuzora tubarabara dukomeye abantu bazoca mu bagiye kurima bagenda n'amamoto n'imiduga yabo bava mu bigwati bagiye kurima tuteza kubutubarabara rero tumeze neza bamuritegura kutwagura imiduga icamwo hajye tuzora udupiste rirare tugiye mu mirima abantu baba mu bigwati bagenda n'imodoka n'amamoto uti nijyare hirya yejo ko je ndahabona ega urumva mwese muri ndongozi gira vision ufise ishengero gira vision hariho umukozi w'Imana araho yagiye nkivuga ujya mugambi wo guhana ibitungwa ingurube barazihanahanye muri nyashengero asanga bose babaye abatunzi hanyuma mu nyuma acafata azana imitsinda y'ibitoki arabaha ibitoki hanyuma azasanga umwe wese afise ibitoki ashora bagize amahera hanyuma rero baranyandike message igitangaza ngo nukuri kwibara rwatubwira nivyo ngo urumva ngo sanze ngo bariko barashora ibitoki ngo bafise bose ngo ibibuguru vy'ingurube ngo ni igitangaza kabisa ncanabaza none gapasito ntituvugana ukuri urashobora kwigisha abantu kurima ibitoki kandi mwavuze ko kizira kunywa inzoga ngo none ngo abayinyoye ngo arashora ibitoki akaronka amahera aha none nashoye igitoki nkagusororera nashoye nkugwagwa nkagusororera uri pasitori iyo fanta ntuyinywa ucuvuga ko yavuye mu gitoki ngo sindayinywa yarabisiguye neza kanumva arafise vision ico ni cyambere indongozi mboneza ibifise vision nico ituma indongozi atari nyinshi indongozi mboneza irarinda mu rugendo ruja kuri vision naho baguca intege ntuhagarara uguma we ku murongo ugenda kuri vision uwo ni ndongozi mugujya acacika inkokora si ndongozi mboneza nuva abafise yindi abafise handaja ataraho uwo si ndongozi mboneza atarinda Yesu yavuze ati mfuma mfa ati ndagiye mfira abarundi mfire abisi uremera ugapfa kwa gasore yararinda yavuze ati ndemera mfe Uburundi butegeza kwikukira ararinda aragwana aragenda arashika Imana nababwiye yuko icambere itihanganira nakarenganya n'agacinyizo ku bantu bato cyane Imana ntihanganira umuntu yicira abantu busa muravye akahise ku Burundi kuva Burundi bwikukira cyabaye igihugu gitembamwe amaraso gusa Imana rero ngaho ntiyashobora kuvyihanganira nico ituma ndabwira nti CNDD-FDD ntihagire ubesha ngo nije nayizanye ngo nije nayishizeho Imana aratoranije abarundi baza gutabara abarundi nyene kuko abantu ntibagenda mu kigwi hari habagenda kuko muravye impera twasanze iyo CNDD-FDD irimwo abahutu n'abatutsi irimwo intara zose z'igihugu kuva dutanguye intwaro ya demokrasi CNDD-FDD ndetse noneho kuvibaho abarundi baciye batangwa kumenyana uwo mu Kirundo akamenyana no Makamba uwo mu Cibitoki akamenyana no mu Cankuzo ugasanga bari kumwe basenyera ku mugozi umwe Imana hajyari iri kwiratwegeranya kugira tuze dusubire kuba abarundi twibuke uko iki gihe nico kuvuga ukuri ntagire uwiyagiriza n'ugira iki mugabo tuvuge ukuri abarundi kuko twarahahombeye twese twitwa abarundi kandi cagiye kuduhombya nigihe abarundi baciwemwo imice nobe bisebe ntibirakira nuko tugerageza kuguma dusanasana dabere iki gituma byose mubona ko ari Imana muravye igihe umugwi wo kumenya kuri no kurekuriranira
utanguye kubona ahari ibinogo rusangi banyegeje mu bivyimba y'abantu, kijya gihe nyene hari guca havyuka amashavu, abantu bagatangura kwihorahorana, abandi bakagira ubwoba bagata bakomoka. Kandi nivyo je ndibuka mu biyago vyaba cyane cyane hajya mu gisagara ca Bujumbura, warashobora kuza wumva umuntu avuze ati sha ibi bintu tuzobivamwo amahoro, ukabona ko umenga hari abantu bagize ubwoba. Ariko Imana kubw'Imana bwayo ikarungika mutima mweranda mu bantu, iravuga iti humura, humura, ibintu bigira bigororoke bigende neza, mwese muzi aho mwaciye kugira ntibize bipfe bisubiriye.